hagati mu kibuga mirongo itatu na zine aboneza uwitwa Kagongo zita gute Kagongo hari mu kirenganye igikombe cyatwawe na zone Kinama batsinze zone Buyenzi cy'umupira hanze urakoze cyane bino bintu muri ko murabona hano bino mugiye kuvyumva ku masabirizo yatandukanye hivyo naitaka Maora anatoa pasi nzuri sana kumpasia anasimama na mpira anakimbia naye anapiga tena kulele ni hatari lakini mpira unatoka nje wasikilizaji unatoka nje mpaka zote zinapambanaga zile timu mbili katika hizo timu mbili timu yenyewe itakayoshindana kufanywa twegeranije imigwi yose ikorera ngaha muri komine Isare tuyishira mu migwi ine hanyuma tuyita amazina atandukanye yo gushigikira amahoro hariho tera imbere dukundane simbataza amahoro naharanira amahoro rero ni muri iyo ntumbero ko twari twashatse yuko ikibano ciza kiboneka mu bajene mu gwaruka rwo muri komine yacu nziza ya Isare kandi ni mu ntumbero yo kugira ngo tuvyure umupira w'amaguru muri komine ya Isare kuko hari haciye igihe
atagapira kariko karategwa hano kuri kino kibuga tuvuga ati ikibuga ca komine Isare. Rero ni muri iyo ntumbero kandi yuko duhamagarira urwaruka kubana neza, gufatana mu nda, hanyuma no kwiteza imbere. Kwiteza imbere rero nk'uko nyenicubahiro umukuru wacu w'igihugu cyacu ciza cyane General Major Evariste Ndayishimiye abidusaba kandi agiye dushiriyeho ibanki y'urwaruka, atubwira ati ko dukura amaboko mu mpuzu dukore maze umunwa wose uronke icyo ufungura naho mafuko uronke amafaranga. Ni intango dutanguye kugira ngo urwaruka rwose rwo muri komine Isare rwiyumvamo umupira w'amaguru kugira ngo dutsimbataze amahoro kandi twongere twiteze imbere kugira ngo tuce tuzamuka maze hagire abasubira gukina agapira tubumve mu makipe akomakomeye. Twatunganije rino higanwa dufashije na Masterpiece ariwe yari karababwira ingene twabitunganije ni mu ntumbero yavyo. Rero twashaka rero umwe wese ari ngaha ayumve yuko kubaho mugenzi we nawe ariho ari ikintu gikomeye cyane, nta ubaho abandi barafuye sivyo none, kandi umwe atunze mu gihugu canke aho ubaye nawe ubo utunze. Tubifurije mwese rero kugira ubuzima bwiza. Iyo amahoro n'umutekano bihungabanye, abambere na mbere bagira ibibazo mu rwaruka sivyo. Urwaruka ni Burundi bw'uno munsi kandi Burundi bw'ejo. Nicyo gituma tubasaba yuko harinze haboneka urundi rwaruka rubimboneza rukaja imbere rukagira ibikorwa vyiza bituma amahoro n'umutekano bisasagara bitsimbatana kuri bose. Tuba ikintu ciza cane ikidushimira Imana. Niba umunsi twakoranye n'agapira ngabo twakiye kubera dufise tuguze sibyo none, nicyo gituma ndabasaba yuko iruhande y'ibi kwinonora imitsi duha dushira imbere ibikorwa kugira ngo tubaze turonke ibyo dushobora kubanira tubaho, niyo twiteza imbere tugateza imbere n'igihugu catwibarutse. Inayo ntumbero y'indongozi z'igihugu aho bahamagara uwo ari we wese gukora ibishoboka byose kugira ngo umuntu wese uronke icyo ufungura, umufuko wose uronke amafaranga. Duteguye n'iyindi migambi ishobora kuba yofasha kugira urwaruka banatera imbere, tuzi amashuri menshi mugabo kandi tubagiye n'ibituma amagara yacu abandi yameze neza. Turashikirije icyose utwara centre de jeunes ayo n'amabaro avuye muri Masterpiece. Utuganuke rero tugiye gutanga ku migwi bimwe bayivuze, hariyo utuganuke kugira muze gusangirira hamwe n'imigwi ijya migwi yose ine yakinye mugabo rero tuganuke kuri ijya migwi yashise muri finale. Utwo tuganuke kuri iyo migwi yashise muri finale dukeneye kubona inyuma y'amezi 4-5 ko mwateye intambwe igaragara. Abana bawe bose wavyaye utekanirwe utunganirwe, gahugu kacu umutima wa Afrika. Abansi bawe bakanibona waratemvye niwatemagaye, iyakuremye irakubona. Radio Television RTBB ni vigiza ry'Uburundi bwiza.